mama numva muyomba nashumbi nari mbaye ko musaza wa mama araje ngo niyo nkurisa ngo ni kwa araha mu rugo ni iki ngo ngura ngo ni kiruruma nta n'ijambo mbwiye ngo avuze ngo ndaguhamagara ca ndaza mama cararira imbere yanje ati mwana ingo bakwice nimba ari byo wariye mu rugo kwa naka sinomuvuga izina nimba ari byo wariye mu rugo kwa naka mu kazi kiwe urazi nta n'igihe umuraza n'umwaka urahetse avuze ko atuturira garutsa agasanga ntizihuri muyomba ati nibiki nje ndabisigurira muyomba mama arasigura muyomba wanje umusaza abo wa mama niwe yarandunze acambwira ati none ibyo mu gihugu cy'u Burundi birakorwa ati genda kwa mustanteri nawe yari muyomba nyene yaciye akenge yadandaza tuntu w'umudandaza bapagasi Bujumbura baba baciye ubwenge muri ico gihe acambwira ati genda kwa mustanteri umubwira uti jewe fisi ingorane yuko umuntu dukorera umwaka wose ataduhemvye kandi aduhemba inkoni n'ingumu ikingumu sinakivuze kuko tugize ngo tumwite uti bose tukasha dutuma babakobwa batonye kuriwe kuko bamwe yarabikorako kandi ari mukizwa yasubiye inyuma cyo tubona ko ari abakizwa babashenzi uwe umukizwa w'umushenzi azi ibintu byinshi by'Imana mugabo yaza arikora no ku bakobwa ku buryo bwoko twabimenye yamaze no kwirukana n'umugore ngo gatumba akazana atanu umwe muri ba bakobwa dukorana hanyuma uwe mushenzi niyabona ibivuze arazombabarira ko ndazi ashobora kubibona kazima namuvuze izina yari umugabo w'umushenzi yigisha Sunday school n'umukenyezi wiwe iwacu jewe rero ati ubibwire musitanteri byose musitanteri niyakureka ngo baze kukuyanga nkuko uva mwabo ubona naso yafite akabenja uburundi buzaba butarimwe abagabo njanda mvimwaro nja mu giheta kwa musitanteri sinataje muhira kandi sinagiye ku kazi kugira nza kugwanira ko mawe mwijoro batamuturira musitanteri ko yabimenye musitanteri nshitse yari umusirikare atwara intara ze neza gisirikare icyo gihe yitwa ndi mu ngwengu urumva ko hari mu bice byo mu ntambara 9 n'umunani gutyo 9 n'indwi niho yaca uwo mugabo ambwira ati none ugeze wano kigawamwa ndamubwira byose ukuntu twirirwa dupfunzwe tumwishuze dutumye babakobwa acha duhamagara ngo abantu batumye naka kwishyuza amafaranga ninde nani twebwe akacha twitwara muri cyacumba rya mama akacha dushira ku ruhome tukacha ngo hagarara neza ngo muvuge neza tukacha duhagarara ibyo bita we yavuga ngo hagarara kipadachi ngo cyaye mu ikamera ruhome ngo mwavuze ngo muzonkubita ntabahembe urumva umwana w'umuhungu harasha apfura ati cyeta duhaye dufata ibintu dusazaza mugabo agacha dufata akadukubita ingumu yari umukarateka ni yari umugabo yari yarizi karate ibujumbura kuva kera ingumu zine z'umungi kandi mu masegonda habi bati segondi ingumu zine kumukunda ajewe indahara yori mpinduka acavuga nti si wewe wandawe ni wa mugabo yakubita ingumu ngahembwe ingumu n'amakofa y'ibimamiro umwaka wose rero mushinga ntahe uko niko twabaye Imana yo mwijuru ivyo byose yarabibona kandi narasenga n'abakobwa bagombye kumfatira ku nguvu ku kazi barasambanye n'ubundi buhungu kubera shebuja yabafashe ko yabononye bamwe barabakizwa abandi nabo bakaba baje gusaba akazi basanzwe narabananiye ndabwira nti sinshobora narize muri Sunday school jambo rivuga ngo simbabaje mwe muyera simbabaze mwe muyera yashizwe ko kubikimenyetso mu gihe cyo kurambirwa kubiganza by'abakuru rero no mubabaza kubera dusambanye na wewe oryo naje byoryo ko nk'umubibwiye ndabishaka mugabo hako babaza mwe muyera ndemeye kubabara jewe je naravuye imbere y'abakobwa babiri bakuye n'impuzu muri iyo laboratoire y'uwo mugabo ati uhera kuri jewe uhera kuri jewe nariwe komisiyo n'abandi bahungu bashubije inyuma kandi baraba Sunday school biwacu ubundi musi mfatwa n'ubundi antwara ku nguvu muri dushe ngo narakorokewe ngo naze ngo ninzara abiko nakorokewe ngo ukuntu nabaye ngo ndi kafiri ngo sinyaye ngo sindike namvugisha umukobwa numwe ni narafashe ingingo
jewe kera nkiri umwana ntarazi no muri ville ntaraza gukora akazi narafashe ingingo ko umubiri wanje ndawuimanika wumbikira kugira ngo sinze mboneke ko nemewe kuko niko Paulo yari yatubwiye mu ijambo ry'Imana. Paulo yavuze ngo hako mboneka ko nemewe umubiri wanje ndawuboha nkawutunatuna nkawugira gute nkawuhindura umuja kugira ngo sinze mbure ku mwanya wanje nkabibona nkabyumva bakabivuga bakabigira mugabo nkababwira nti ndabishaka n'uwo kuma no kwereka mugabo kugira sinze mbure mwijuru sinshobora yugurura ngende cyane ngome nduru bagaca bavuga ati uri gipfu warakorokewe bagaca bamerekeza bambaye amaswime bavuga ngo uyu muntu niyo nkuru yarakorokewe mwirikara muri ville ku kazi ega agire niko kakagajisha iyo nkora ibyo bintu ubumbana naromoyimba n'ikigabo cy'igisambanyi mugabo ndashima Imana nta mukobwa kuze arambona kugeza nzanye umudamu wanje nawe nyine madamu na madamu mubwiye jewe nta muntu nobe nta bintu nzi ivyo namenye nivyo nigishijwe mu bugeni mugabo ibya kera navyo no vuga ngo narabikize kuko nari umwana asenya umwana agimitoto ngo ni renga umva nari bwakure iyo ni ntahe yanje kandi ndacakomeje mu rugendo rwanje mwari mu Kristo. None wagiye kuva muri ya restaurant gute? Muri restaurant musitanteri acarambaza amazina y'uwo mugabo ndabimikaniye vyose aca aranyandikira convocation nca ndayijana ku mutumbu uwo mugabo avukako hama kuwa gatanu aritaba aho hari kuwa gatatu cyari kuwa kane kuwa gatanu aca aritaba yitavye asangana namaze kuvuga ko n'abandi bakozi biriko barakubitwa n'abasizeye tubagowe turi nk'imbohe Farao wewe ntacyo yari yagize ku bintu twe twabonye kubizira ye je urazi nk'ibimamiro wewe gabwire ndashima Imana yagiriye neza Imana rurema zoyivuga ku murango ndabwicara nabwiye umwungere wanje wishengero umubwiriza mukuru wacu imutama ngo buruhuka Pascale ngo uzogwa mu gahiga naho nzoba ndi ku museko kumva uwo mpamagaye kuja gukura ubutumwa bw'Imana nzogenda kuko nigihe nari nguye mu bwiba bwa mama nari imvuye nzogenda ko nigihe nari impfiriye n'inzara mu gahinga abantu birirwa bararya napfura narapfuye ngenda nari imvuye reka ubunze ntasura Imana ko navuze ni nzoyikorera ku murango no mwijoro nkomeye cyane ngwaye jewe nikometse none murabona nanje hanyuma rero uwo mugabo yashitse aca araburana ndamureka musandara tisura mu byabindi musore ndabisubiramo kwa kuri nabimubwiye wamugana nati ati musitane atuyu rero nawe wari bwamenye kugira munkure mu maso yagirije ko ndigisuba kibe cikovya ibintu byose yahovye ndetse nabihinda bitwaye namutembeje mu restaurant yiwe gaca nomoka mugabo nawe naje byo niganye nariganye ko hariho n'abandi bakozi n'ubu bameze nk'abari mu kinyago n'ubu bariyo bakora badahembwa yogenda musantera akababaza musantera acavuga ati mbe wa mugabo ukoresha abakozi bangahe arabavuga none ibi umuhungu avuze nukuri cyangwa sukuri twemera ivyi wawe uvuze atemera ivyo je mvuze mbere n'ubundi convocation ngiyi aca kora mu mufuko wa mugabo azana convocation yo kumburanya jewe yo muri plaque general ati plaque iramutumyeko wewe aza kuwumvuka muri commune abura kumanza kwitaba muri plaque general musitane ngo abone iyo convocation ati mbwira inomero z'ugo rubanza iyo plaque aho hantu wo mu page office ati ni nomero zinitsi ati aramutelefona ati urafise urubanza rw'umusore yitwa nuku ati oya uwo musore twamutumye ko ngaze gusurira abandi bakozi bakoranye baje kwitwarira shebuja wabo none rero ko vyumvise nuko nyene ati urumva bamugaga kuri kurabesha ati okay ukorera hehe ati nkorera hana aca hamagara umupolisi ati polisi yitwa Danieli nubu aracariho n'umutamu kuyikomine haba abaparando baba polisi bataraba polisi babubu muri ico gihe ati pfunga babantu uwo Danieli aca dufunga twese nawe apfunga jewe na data buja kuko narinzi ko umukarateka yadukubize yadutezeje nariyumvira ntaza kunyishyira mu gasho dushitse mu gasho baca bavuga bati uyu muntu
nazana amafaranga y'ubuci yari 500 iwacu Ego. genda yabura we warayatanga nangira ni uri data buja agombye kundazukira kaca nigirwayo ngavuga nti abanyoro murabura mubibona mukanya akabaje cyane ndagazika ko cyane ari ndabuzi kandi nabaze gushika kwa bustane nacagigira je mfire mu maboko y'abantu hako aza kutwica guko gose hari ingwara yanteye zo mumara kungumu yamampa hari n'ingwara yanteye z'umugongo guterura ibisafuriya hari ingwara yanteye zo mu maso ibimamiro yampaye ituro nyinshi mu mwaka wose ariko Imana imubabarira ntiyaraducakora ntiyaraducakora naho yari mukuru yari mukizwa yari umurongozi wa Sunday School yiwacu mugabo Imana imubabarire ko ndavyibutse rero mustanteri acha dusika mugasha nabashaje gutohoza vya bintu ku kazi hari umujana umudamu mu babandi batoza amatagisi atari opeyere bakera babita duwaniye sesa yari umudamu muduwaniye yari apanze inyuma natwe tugakorera kwibarabara niwe rero yaciye mustanteri abona umudamu munini yo muduwaniye yambara impuzu zikaji ati abo bana mbustani baragohogora mu barokore kujya Musa yakuye abisirayeli muri Egiputa abo bana kungo ni barya abo bana kungu mu barya abo bana kubimamiro barya abo bana Mose zibarabararira abo bana kungu mu bargira ngaha ni karate abihigira ko mugabo twibaza mbere ko Burundi butagira amategeko uwo muduwani yumva yaciye bwira mustanteri rero mustanteri arabaza abandi bakozi n'abandi bakobwa amagogo atwari ati ahubwo kubona uwo niyo nkuru yari chef wacu mu gikoni yaje wawe twari tuzi ko tabutungane kuko umuntu bita umujandarume afise n'inkoho ya fare yamadutunga ngo mutakoze ndabarasa avisonga ntiturusina muvuga izina namubonye mu canguze muri iyi misi giye kuvuga umutungo yarabikugurutse nakiri umuduwani babe nakiri umupolisi jandarume kandi naramukije aranjoresha kuko ntiyarazi wo ndiwe ntiyarazi ko ndi wa wundi yigera gutunga inkoho ngo utakoze ndakwica ngo kandi ngo leta ngo ivuga yuko burya amanyangara akagwagire mu gihugu amanyangara akoma ngo leta ivuga yuko ngo umukozi yikuye ku kazi ngo acapfungwa amezi 6 niko nyamujandarume yatubwiye ngo none rero mudakoze ngo ndabatwara abapfunga amezi 6 ngo hitamo gupfungwa no gukora ibyo byose barabimubwira uwo yaje yashushe ku wa mbere uwo mustanteri ngo hamagara wa mugabo w'umwicanye ngo na wa muhungu mwache umara imisi 3 ku wa gatanu no ku wa gatandatu no ku wa Mungu ariko igitangaza cyabaye nuko uwo mugabo dushyize mu gasho yaciye nkunda yarabonye ko ari abandi bagabo bamusumvye amanyama none ko mustanteri yarafise ingoho atari kumutera ikarate ico gihe yamusoda Irupu vyo zose yagomba kwigarakaza mu biro kwa mustanteri ngo nkubite yaca ati wa mugabo ngwaje gushwanya ngaha ivyo wagize reka tuzobimenye ko nari namubwiye bihagije kandi nivyo nari kugira amanyama kwa mustanteri yari afise wo mugabo kuwa mbere mustanteri yadupfunguye ngo garuke ngo mugabo ngo wavuze yuko ngo umuhungu ari musuma tego ngo hama bitwa banaka nabo ngo bakwitwariye muri paraki ni gute ngo hama ngo urubanza ruri ahana kanago ni gute ngo namaze kumenya ivyawe unansiguro nimwe nkeneye wakiri karamba acha fatikara mustanteri acha duhana urupapuro ngo jaha mu isara ngo andika ibintu byose ufitiye umwana ngo kandi ntuzosure kwiruka ku bantu babesha ngo bavuye ku kazi ngo utabaheme ngo ubaheme ngo uhejeje guhembuye ngo nshaka gupfunga ngo uzopfa yarakuhemje n'abajya abandi bose ngo wakoresheje ngo abana b'igihugu ukabafata gutyo nabi turaja muri sare turakontorora twatanguye akati dukorera 3 ku kwezi mu mwaka 36 turayakondora turayabona ngo bongo kirawe barakimenye ngo urazi sahani yakumenekeyeko ngo cyakimamira uri kudoda ngo uri kuradoda ngo cavunika tuharura yuko noba jewe yankase nka 10 fenisimire mariye kuko ubona ari kwa mustanteri kungubi tugarutse kwa mustanteri acavuga ngo hewe onya kwa mustanteri ngo ndemeye kumuhevye mu byiwe 36 bambe 26 ngo kongo yabonye nawe nyene ngo abo yazimanye ngo bintu yamenye ngo none rero ngo nguce rero ngo dutunga ngo tujane ngo ku munsi wa kabiri ejo ngo amahera yo ndosha ndayamuha
ngo nabanyivye bari muri parake ngo nagiye kuburanya ngo niwe azoza kubasura kuko arabazi ko ari bisuma ngo apugwa hiyo ngo nabimenye ko arabo ngo ko bagwitwariye ngo utayamuhaye guguma ngo kandi naho wo muhemba ngo kizire kwiruka ku bana batashe ngo ugomba kubafata nabi gari hama gaje nagize ripfuye n'ubwo buzima ni wawo mvuga meshi urumva ngira ngo mbavuze meshi iyo umuntu yambabaje cyane ndagusabye ikigongo no kuri singomba gushapura ko narashapuye bihageje mbabarira nashapuye ayo rero uwo mugabo musitanira carambaza nukuri kwa musitani nawo mvunga wabonye kukaze kwa hari abana gusa ubu nabo nyene basomba batwara kubera ubwo kuntu nyene bose bari baramburanye ndakomya amashi ungirira ikigongwe acarambindikiranya mugabo niyo ngo nukuri ngo ndakomya amashi ngumva barire ngo jewe ngo nzoheze ngo ndayabuhe kwa kabiri musitaneri ngo musoresa ngo none ngo buravyemeye ngo agende kuyahiga ngo uzogende kuyatura kwa kabiri akibaza ngo numuntu nanje bwa mukirisu nakubarira jambo ry'Imana rivuga ngo mugirire imbabazi ababagirira nabi kuko je ku bwenge bw'ijambo ry'Imana muri Sunday school nari narizi umurongo wose nafashe ndabuvuze neza nari narize ko kubabarira batugiriye nabi nivyo byaranze Stefano nivyo byaranze Yesu none rero ndamubabariye nagende nzoza kuyatora kuwa kabiri ngo kandi atoshatse tujane ngo gusurira abo bandi nteko yo hige wa kabiri ugere ngende ngo gutora y'amafaranga musare yashara turekura turataha hinge ngende yo naratewe ingegene ibimamiro ibiti by'ibisate bacana muri restaurant ndiruka mva hajya mu ikorosi kuko hari ikorosi upfa hari restaurant deza mu guhakorera ababikirajya imbere hino y'ivyamwa ku isoko nkuru ya Gitega imwe yino ruguru uvuye kwa aho bita kwa Emile akora ibintu byambitse abona inyuma yiyo kwisi niho darenze ubu yaguzwe n'ababikira yari yanditse ko restaurant deza mino twakorera yego haruguru hari restaurant y'umutama w'ishengero ubu niwe mukuru wacu mwishengero wa Assemblée Générale y'ishengero yacu yitwa Nkuri Daniel ndazi Nkuri Ramuzi niwe rero yakorera haruguru natwe ngakorera hepfo aho hantu twarifuza kuza gukora kuwo mutama nkuriye kuko twabona abakozi be babayeho neza muga natwe dukorera igikoko kitwica rero candiruka nja kwa mustanteri ni mustante yamera yanyimye avuze ko namupfungishije ngo buhoho nitumusange ku kazi ngo babaza twereke nibaza ko mustare yaza gucakara acatsa tujane yaravuze imodoka tutere uwo mugabo mustare ngo nene wamugiriye babaza ndakubwiye ngo yagiye wanka ngo nace ndamupfunga bari kuva ngaya mwaye ngo saba ngo nzoka kumbatsa ngo nzomurondera byahereye iyo mugico shima Imana nuko atagaza kundondera ico shima Imana muhira ntiyaturiye muhiri wacu ico shima Imana nuko ntashoboye kukaza ikiwe kuva ico gihe rero nari namaze guca ubwenge ntangura kutatuza ngenda ndondera akazi nkorera abantu ndaja gukora ikiboyi ndaja mu bikorwa ndaja imwaro gukora akazi ko kuragira inka ndaja kurima imwaro igisha ndavayo imaze y'amezi 2 nja njibururi mara y'amezi 6 naho nyene niho hantu nidoga nacikanye 3 mu mezi 6 nibamemvye ivyo 3 rero baje ubuzima bwaje bwage burasubira inyuma kubera abantu nanaho ibururi naho wakora nakora akazi ko kurima mu mirima nahirira n'ibitungwa kuko ibururi n'ubu barantu baraca gucaye amafaranga baragira inka zabo bakarima no mu mirima je narumvise ngo warakoze ni taxi abo taxi rero mvuye ibururi 9 yari igeze urumva bimwe nabikora mu mezi 3 amezi 4 amezi 5 bameranira mu 99 rero hagati niho rero na jemvi bururi ko nagiye gutangura y'umwaka w'99 ndakora kugera mu kwa 6 muci ivyo narimwe birehera ibigori twarasora mu bururi turasoroma n'ibiharage mu kwa 6 n'ibiraya ndaragira inka ndagisha muri nanzego wa musozo hora wumva ko anene na televiziyo y'igihugu naramara y'ukwezi ngishinga 13 z'umubosi mugabo nshikanye 3 mbona n'ubundi byo 3 naco bizodufasha mu muryango ko twari dukikinye n'ubundi mu buzima wacu nta warafise ikintu nta wasumba uwundi mu buzima njandashika niho navuga nti ko numva ngomeye ko mfise inguvu
hari umugabo nari narakoreye umwaka wose ikiboyi nari yarampaye ikinganza ndarinyonga ndaryiga wewe yarampemvye mu rundi nakorera 5 ku kwezi ko nibanyongera ibururi nyene oya ini wacu Igitega mu karere kiwacu hanyuma ikinyana n'indarizi ncamvuga ntibasha ko mbona abantu bose b'abahungu twarukanye arabatagisiipfero hakaba n'uwundi mugabo w'umubanyi w'umutagisipfero dusenga hamwe ni nawe yanyoheje bamwita Vesa n'umugenzi n'ubutubitana ndamwita murokore ndazi azonyumva Vesa n'umuntu mwiza cyane niwe yanyinjije muri tagisipfero acabwira mukuru we andangira ikinga ry'umugenzi wiwe kandi uwo mugenzi nuba ariho yitwa Mboni akora muri Fenakobo n'umujyo wa Fenakobo niwe nanyongeye ikinga ndarinyonga imyaka itari mike naravuze ko nakoze imyaka 13 muri tagisipfero mugabo imyaka 11 plito 11 nakoze yakoresha amakinga ya pike imyaka 2 nayo nakoresha agakinga kiwanje niguriye nari ntanguye kupfa y'uruhu byari kuduga rero utarara ubusa muhira mfasha nsumirirase yabo mutupfukana mama nabo tupfukana ari ikintu mama yambwiye muri no minsi cyaryoheye ati mwana Imana izoguhezagire ku maguru no ku mutwe abawe n'ivyawe ati kuko niwanyigishije kurya isosi intotero n'ibiyoba intotero n'irengarenga n'indagara kuko je mvuye kuri tagisivire ku mugoroba natahana agafu nk'umugabo atahaniye umugore n'abana agafu n'utudagara n'uturengarenga two muri ville mu Kabasazi hari isoko yita mu Kabasazi bo barubatse niho hari irengarenga zitsimbutse rero nkaca ndazigura n'ibiyoba by'abajya banda mwibara mu mabase nkaca ngura n'ubufu muri ville aho nyene mu isoko ngo nakugurira abajya babwanze ku mashini niho bwaba buzimbutse kandi natora ubwo nshaka aho vyarapfuma nari natangiye kubabara mu boss zo bubufu no muhira bakabona ijya nzanye kera bambwira ngo sinzopfa mvuye mu kintu ngo sinzosuma ahubwo nanasumira nico kugira muhira abone ko nshobora gusuma ko napfuyeyo ko nakiri wawe ariko ari mbaga ngo beshi bari baziko nkiri wawundi atubu dasuma mama gacumba umutsima nguze abo tuvugana bakarya ubugari nzanye nababande bigera kumfatira mu kuboko mu isahani bakarya ibyo nsumye kugira ndabereke ko bavuga ngo ikitakirwa n'ubutindi kandi ngo wanga gakura abaga umutapfu rero ndabakunda n'uyu munsi kuko bariho bose Igitega wakoze taxivero imyaka ingahe kuko narumvise ko mwa mwarakoreye taxivero ni Igitega nakoze taxivero imyaka 10 Ibujumbura umwaka umwe byaje gutushika Ibujumbura ko tuzi bitoro gushika Ibujumbura naho nyene nagiye meze nk'umuntu abonye kwino vyase yego kuko sinigeze nisununura ko narazanye n'umugore ntarubazi nabwiye ko nubatsinzo none kuzana umugore byaje byarakunze waramukoye Imana ishimwe rero ivyo byo turaza kukiganiro jewe nakoye umugore mbanje kubaka kuko umwarimu w'ishengero ry'iwacu yari yaratwigishije ko umusore kizira kuresha utarubaka ibi bintu abahungu muhura n'umukobwa ngo ngoma gutya ivyo genda bigwanya gose sinzi ko ari ubucucu bwanje kuko umukobwa nari narinze ko kizira kubwira umukobwa ko mukunda kuko nababwira umukobwa ko mukunda mu mutima wiwe aca yicapa ko mubana burya ngo niko baremwe umukobwa mugwize ndakupenda mu mutima aca yuguruka umutima ukazana kujya kwintuze abasore mu vyumba kugira ngo ugo rukundo umubwiye ko mukunda urumwereke yego abo wize cyangwa utize bose ni bafise umutima ubwoko bwawo n'umwe uwo mwarimu rero yari yaratwigishije ko kizira kubwira umukobwa ko mukunda kuko ngo umukobwa agikorokera hasi avuka umutima we umeze gutyo umutima w'umukobwa kuva kiri uruyoya umeze uko mu biganza byawo namba agiye ahantu hari urubanza agira ngo yabajewe baje nagiye gusereva yiwe kesha abakobwa barakorera ivyaha ku mariage n'amadote kubera bababwiye ngo barabakunda bigaca bitubirana no kuntu yabonye abandi babiryoheje ati yabarije ari n'abara bagize ubugeni kubera ku kantu none pasi
wambwiye ko ivyo byatwara umwanya munini mugaje mbwira umva ibintu byaringira byatanga uburyo byari byaryoshe ko umusore yubaka yakwa agategura inzimano ku rubanza mvuye Bururi niho nashize ntanga taxi 9 hagati nko mu kwindwi naciye bya bitatu nashikana sinayariye naciye mbwira mama ni mama byukuri ndakwije imyaka 20 ngira ngo narinda yineko je ntari atawambwiye kuno imyaka navuze n'amatariki navuga ati ngereranije nabona ko mwije gapfeni none rero aya mahera nzanye ko hari ivyo bantekereye abakobwa bahari Bururi baragunda ngabo muvuga butumwa muri Anglikane nari umuntu akomeye mu by'imwemu kuko ni naho ingabire yanje yabonekeye Bururi nkore mu episkopi waho yahavuye nkuriyo nashikiye aranzana nivyo bitatu nashikanye nuko ni yahavuye nkurayo akanzana hafi yiwo mu episkopi w'Bururi ndamurabira bitungwa n'imirima abarandekerera baririmbyi baramfasha narabasaba bagirisha amaseminaire nkabafasha iby'imwemu kuko hari abaragira ibintu by'imwemu mugabo bivanze n'umutobe umutobe uhiye mugasanga mu muhari haje abantu baborewe nkabigisha iby'imwemu nkababwira ivy'agakiza ngasengera ingwara kumbe yangabire y'icenda n'umunani Imana yari yarambwiye yugurukiye Bururi muri Anglikane yo mu Gatanga nanje naba ku Muyange impande ya Pentecote burya iyo ngabire rero niho yugurukiye mugasi namenye ivyo ari byo je naracishije n'abantu mu myongo irimwe amajetani ndi Bururi ngasengera abantu je naragize urugendo rw'imetero nk'ijana abantu batonze nko ku metero 100 bankwirikira ndabacana mu myongo base batakirima nsengera amasengera y'Ibururi ngo hari amashetani ngo ijyanze twarahevye baraseho n'amahwa ngo hari amadayimoni ngo uzobona canye amata nkabacanayo ingabire ni yugurukiye rero hanyuma rero ivyo byo kubaka nakora tagisivero nsumira umuryango wa mama naba tuvukana mugiri irindi faranga ngira veresema y'ikinga cy'abandi irindi faranga ndabaho nterera njabwira umuhari naririmbamwo w'abana nari nasize ndirimbamwo wari waza waramaze guca ubwenge ninaje nawushikanye kuko umuhari wa kabiri kera wari w'abana ngo muze kuvyatura amatafari nzoza ndabaha amafaranga umuhari rero cinzu nagiriye nk'ubugeni umuhari ni wayifyaturiye ko nari mwizigirwa ikintu gihambaye kirere kubwire urazokena kandi simvuze ngo uzokene urona waratunze kandi abantu bose bazokena ntibaze bakene ubwizigirwa kandi baze bakene umutima umuntu yogwara imvunja umuntu yogira ibivunja bye bitoki byapfimze n'amazi atabonera neza mugaba akagira ubwizigirwa bwo mu mutima kuko nari umwizigirwa abantu bose bari banyizeye nari natawiye kuvayo mbarafyavye amatafari yubatse inzu ndakora ndabazanira buri samedi dimanche ndabaha 200 500 maka ndakwiza yo twavukanye mugabo inzu baragize gute barayifyaturiye rero ntejeje ndasenga Imana ko noronko twubakana kuko narize ko kizira gutwara umugore utori mwibarabara barira Imana uko mubona nyuko uko muhuye iri Imana bijya mu rubanza ngo ndagutwaye twege siko oya twese kutari bimeze napfukamye muri nyanzu isakaje ubwatsi ndasenga ndayibwira Imana urazompa ubona tomboza ibikorwa vyawe urazompa ukwiranye nanje urazompa utazombera umutego urazompa utazombuza igikorwa c'Imana amen candiryamira ndarota rero ivyo nzovuga ubundi mwaka none rero vyaje gute ngo umushiki Bujumbura rero narazanye umudamu narakoze biranga naho nyene tagisipero urumva yayiri imyaka 2 navuga kuko navuze 13 mugabo sinayidetaya sinayishira mu biharuro hariho 10 nakoreye n'igitega ntarazana umugore ndakora narazanye umugore hama ndamanuka Bujumbura nkorera y'umwaka umwe ni Bujumbura wamanutse wipakije namanutse n'ikinga nari naguze agakinga rero ako gakinga naguze niko namanutseko ngeze mu gasozo oya Jesse narinze gufata imiduga akora n'ubu natinya je bise umutima woroshe utinya ibintu bihinda utinya ibintu je narase bizadunyuri ntafite n'ubu narashitse n'ikinga nageze mu gasozo ndagira isanganya ngiye n'ikinga ahantu ibarabara abashinwa bariko barakora ryari ryaracokeye je barongenda nimanuka Bujumbura ku makorasa kwiye ko je nagira ndaririmba
n'ubu wanyibundiye sanga ndiko ndaririmba ubwiza bw'Imana ibitangaza bw'Imana ubushobozi bw'Imana ingene Imana ikora ibitangaza kuko narayibonye urafite ubupfu nimirimo igurira je nayibonye ndayita Imana n'abatari Imana yari umumarayika yatumye ko majambo yambwiye narumva ko atari Imana yavuze ngo uzotubera umukozi w'ikimazi urumva ko umumarayika yari yatumye rero ngorokeramwe muri nyakinogo cyo mwikaburimbi ivyo bita amagaga y'igitako c'ikinga katuka liramanuka igitako gikubita kwitiyo yindi yo itiyo y'ikinga abantu baraze guhwera naragize umusonga kugera ngaha kuko namagara yahaze kumeneka abantu bo muri lirare rero burya bamwe bo kumabarabara nibabara bakiriso bamwe aho kugira ngo baze batipore baje bagomba kunta nkahariya ngo bamve kuri ako gakinga bagitwarire babona ndazonze umutsi ndahembutse ndikirofa ca jujuse kubera nahatse kumeneka amagara umusonga wageze aha mu bwenge abaca barambwira ngo wagipfuwe ngo iyo upfumugira ko shaka kujya tukagatwara nja ndandara ndabandanya ndamanuka ndashika mukamenye kuri Gare du Nord napfuye mu Giheta mu gatondo ka kare nageze kuri Gare du Nord saa 11 y'umugoroba kubera gutinya amakorosi naca mfata amafire nayo ijanti ijya ringi y'ikingi janti nashitse yashusha hamwe n'ishamburiyeri bumusururu n'ubundi n'Imana yankore igitangaza ereka tena hasi kuba mu nzira maruse n'ikinga nari uka kugambira nakiti sangaye ubwa kabiri ishamburiyeri gashuha kubera janti nagenda afata ibiboko hamwe bihera ivyo twita ibiboko n'ibijya tufonze bica bikagira ijanti nshitse mu Kamenge rero abantu naringiye nisunga barabadamu bavi wacu ntimutaza gusaba indaro kwa naka hamaje bukeye mbazi kuntu vyogenda orakatsi cyandashika no muri Nyamwanda ndasaba indaro hama ndaryama bukeye ndarondera abandi batagisivero turapanga inzu cyandatangura katsi Ibujumbura rero byagenze ikinga ryambere baca barari inyuma nkoze ndwe zibiri icyo kinga namarutse ko baciye bari intwara koze ndwe zibiri mu Kamenge mu gituro kuryambere ntafite ubwana biba bihari aho hantu mu gituro kuri umugero hanywere ku bantu babisuma bari mu gituro baranyivye ikinga ryanje muga ntaje nararosiri n'umuntu bo butwara hagaze mu gituro nimbagira ngo barahindutse hanyuma rero kasubize mu ragoro icyo baritwaye cyamari yendirwe mwibarabara hama nje ndasubira ndaduga ndosi tike ndari hawe n'abanyeshengero baba mu Buyenzi bavi wacu ndashimira witwa Claude na Lionel barampaye itike ryo kudugako muri serire yabo yo mu Buyenzi bayi wacu bajya bakorera Bujumbura uduze gukora cyangwa uje kuramukanya ngiye kugwa muhira no yari kinga nari mfise bari twaye hanyuma rero ndashima Imana agire Imana yankuye aho hantu nzokama ndayanga chitse muhira mutamu ndabubwira nti je byukuri nase kugwaye no budeho nariko nkora yiki nta nibunyu nozanye nta niki kinga bari twaye ati ni wihangana ndakora niho naza ndi no ruguru nkaza ndajya amapike kuri parking yabandi amakinga yabandi bantu mpava numva hari abandi bantu bahari iwacu bakorerayo Ibujumbura bafise y'amakinga ndamanuka ndasaba ikinga girimwe mu insubira ngora pike hama nkoze pike ndakora umwaka wa 2009 wose urahera 2009 mu ntango za 2010 rero niho naciye nduga ku ikinga litari gwanje ndiye manitse amaboko mvuga ni Mana imyaka 11 iraheze nkora mwibarabara nta kinga nagutse nta n'akagurube nagutse nta mpene nagutse motive ngo kurondera amafaranga abandi baransize ngiye kuyarondera hirya none narabutse ngo manze kwishara imbere yawe ndagukorere nze nkora ivyo mpambiki ariko pastor tukiri Bujumbura abataxivera ngo ntibemera yuko ubara mu taxivera gome aho rero ivyo byabaye nsubiyeyo inyuma ya muri 2010 nsubiyeyo erekana nasubiyeyo kwisumamwo byasubiye gucanganira inza narabaye n'umurongozi w'ishengero gutyo rero ubuzima bwanse kandi ubuzima bwarasubiye buracangana natubuze inza nararose n'agakinga kiwanje ndi kumuhamagaro narawemeye kuko jewe na hose umva nagenda ngenda nongera ngaruka banyiba basubira nama numva ijwi ry'Imana mu ndoto nzinziriye ati saho wahamagariwe kuba
hari muri ya myaka basohora ya ndirimbo na bari bande bavuga ngo aho siho wagenewe kuba garuka sohoka aho siho wagenewe numva babwira jewe kw'iradiyo bariko barakaririmba kuvuga nkaza nkakorera Imana nkigisha mu ishengero nkavuga ubutumwa bwiza gashingiza intaye ndiko ndashinga babwira abantu ko atakuri habaye Imana itokura umuntu mugabo ngarutse muhira ngasanga nakintu umudamu abana baratangiye kuboneka nta bufu abo dukorana ibikorwa by'Imana no gusuzugurana gusa nta uri karaguha n'akazi ugasanga umuntu avuye kugura itongo akubwira ngo uraza ngo mbere cyabona agacabwira ngo shango nkako wari kukagura yaba wari ufite amafaranga kakajayo ugasanga umukozi w'Imana akubwira ngo rero nk'abo bantu uri kurabyara atani igiti cy'ubwazo uragura ngo none ngo nkaho ngo bizogenda gute ngacasura nk'itupi Bujumbura kugira ndawe ko doronka akandika nikwaniko nkati ibikorwa by'Imana nzomare ukwezi basi cyangwa indwi zibiri nje ngaruka bandanye mu musumwe muri iyo rero niho abatagisivere b'Ubujumbura banyankiye kubanda kuduga ngo nje mu ikaburimbi mve mu ry'umusenyi rivuye kwa Siyoni risha kubibase ahari umwavu wa Setemu hama ngo nje ndugira ku isoko mu Butereri aho naza narabaye n'umukozi w'Imana mu ishengero baranyagira ko nduga abatagisivere kuko jewe narutse ndi umuntu avyibushe na mama aho yashingiye intaye avuga ati gwe nakuvyaye urugwana rw'imihiro mu muhogo nakuvyaye urugwana ruvyibushe kurumengo rugurube rero wewe naho wariwe n'imvunja naho watwake ntiwigeze wonda rero je nakoze taxi nkagira iyasho nkasonza ngaruha mugabo sinigeze mpoka ngo mbe mutoye hari n'igihe burabingora iyo abantu bavuze bati ntumva kayo uragiye iyo diabete irakwica ndababwira nti nama nipimisha kandi nukuri ndama nipimisha none nogira diabete ko atacaye nanyoye ngo ngirizo kari kwiye ntanzoga nanyoye ngo ngirizo kari kwiye niwo mubiri niko meze akaye rero ndakanywa mugabo nkaja kwa muganga nkaraba diabete ayigeze n'ubumperuka y'ukwezi guhetse nambwiye ko mfise 4,5 none iyo ni nyinshi none cyayi ndaginyoye no banje umuye ngiye warugakeneye ukakabona ko nakeseye kai ndera akarode kakabura kamva bakinywa nta n'uwo ntubiye ku rubanza imbere y'ijya myaka nakubwiye je abantu bataguye kundumira narazanye umugore imbere yaho bandi birakuza guteka gusa nta musore yigeze antumira kuja kuri dote waja mu gikoni naja mu gikoni rero ico giye Bujumbura yego ibujumbura rero aba batagisipero baranduka bambwira nukuvuga napfuye nkariya ndababona navuze ikengeri ko bombisa baranga nkababwira nti hebe ni mumbise mfise umudama remereye ko yarafise ibitomati yarafise utudobo tubiri kamwe kwitako akandi kurindi n'ibintu ahetse mu mugongo n'utundi tuntu turi imbere yiwe inyuma yaje kugitako hari kuntu umutagisipira acasungarara akamera nk'uja kuri kajya gasunwa k'imbere kugira hati inyuma umugiriya aterekeye ibintu niko ndagira rero kubera cyo ikupura ndazifise nkagira ntibisa zinura umugore w'abandi hasi baragabumbisa baze kubumbisa niho ndahapa ndakwega none gahe mu by'ukuri ni barakomo ndabasabye ko mubumbise baragabumbisa baze kubumbisa ndaheza ndayivuga nti sindi bushike ngoga ku makinga y'abandi n'ubundi wamugora cabinuka naho ngoro vyitereka nari nambaye utuntu tututuye boye nyene nibutura n'umutagisipiro pastor yambaye ibutura ico gihe sare ngaye pastor rero umukozi w'Imana wo mwishengero mu baje inama mu baje inama yambaye ibutura wishenge karasati none ko nabona abandi bose si yari yaranyase Erigisi yari yaranyase ko nakoze ikiboye ibiranga akora abantu bamembe isi yari yaranyase numva navuga ni icyoma mahera kiretse cyagusa cyose nzoyero abataxifera ati natwe nitugukina muko cyane nari bagegere kwarugira manzeshe ku ishuri byari byaca mu mu ndoto mwigunira ko icyo nzosaba gusaba gutyo nyene kujya ntabwo gusenga amasengesho niko kakakajisha rero ndakora ndababwira nti none wiheme na cubisa amaguru hasi mu musenyi naho nahantu haduze hararuka gutya kandi ndabona ko igomba gusubira inyuma ikinga ngaca mfata ifere y'imbere n'inyuma n'amaguru nacumise mwonyene hasi mu musenyi uwo mugore nawe ntapfa kadashitse kubera ibyo bintu afise batabimukuyeko yabihawe n'abandi bagore nuriye kwa Siyoni
uraza abakobwa nabone yaho Imana yagucibere yagoye kwigusha avuga sutugura abantu bane umutagisivero wese ngira ngo baje baramvuga ntibakimbona seruka nkariya kubira baze kuntesa kundya umutima hariho abatagisivero nka 10 n'abandi umwe yari yaranjije aronka ijamba ntuka ngo nani ngo ivyo bitwe ngo uwo muntu ngo w'ibizuru ngo w'ibitsosi ngo w'ibipfupfuri ngo w'ibitsingutsingu ngo bona n'umutagisivero ngo haje kutumaramarira ngo mwarabo mu biro ngo genda mu biro ngo urabona ngo kurunguza kudufata nabi ngo ugomba ngo kudufata ngo abantu bose bakoze amakosa muri leta ngo baca baza gukora tagisivero nawe wapfuye muri leta nanje yego nawe wapfuye muri leta ngo nkico ngo ubundi ukazoma ngo nkico cyane cigisha ngo cyahombye kuko muri taye nahita yiviza mwabura amafaranga nari mvise taho yarivye muri leta baramwira nguru n'uruzumba gwivye amahera ya leta abandi goya ngo gwarondere giteri ngo gwari yutwanda uraza abatagizipero hafi ga 12 bapfugiye umwe wese avuga ngo yiwe idashatse ndunama kwipura y'ikinga na daditse nti wa mugore ntasubira inyuma ntabinuke umuntu wese aravuga umutagizipero wo kubutere wese aravuga abarahetsa uvuze ngo gwari bisimangazini ngo rurayihombya kwishinga ubusambanyi ngo subirayo mu magazine abandi ngo subira mu biro ngo nkuko wasaba wari upose ngo usanga wari uteregite ngo subira mu biro nanje nta biro nari bwaro mukunda afise ibiro Imana yaramaye ibiro biro ndabifise kandi nzopfa mfise ibiro jewe amen simvuze ibiro ndimwo ubu mugabo aho nzoje hose nzopfa mfise ibiro kuko twege amaposte yacu arahinduka twe n'amatora ubu ndanshima ko nzoho wundi akansubirira nkacanja mu bindi biro kuko nzoba ndabifise ubaye pastor utiyangaye ko udacumuye ubufise ibiro umukozi w'Imana abafise ibiro Yesu ashimwe cyane afise eglise ntwara afise eglise nkorerako ndafise ibiro aho washirira aho nakirira abantu ikaramu none singiye ibundeho ngo nsubira ku ikaramu nta karamu nari bwakoreko kuko naho n'umukozi w'Imana kubera na mashure twari twarize nta bintu by'ubukarani nari gukora nayo nifitiye nayo niherewe n'Imana ndi mwigunira hama rero ico ndangiriza ko ibujumbura bahejeje bose kuntuka baraheza barango yego ngo dupfubiye uwo mugore ngo yatabuye umukenyezi ngo we ngo twari kugusigarana kabisa ngo nubundi ugenda ucugaruka ngo muza gukora ibyaha ngo muri leta ngo muca muza kudutera ku butagize yipfero icandikije rero je nareze nk'umwana agire nararize kujya ku mwana arira urazi icandikije kumva ngo nari ngo mvuye mu biro atanivyo no mu muryango wacu atabavyigeze wewe wahunze ngo uje kurondera ubuzima niyo ugiye ati ngo subira kuja mu biro ngo uvuye mu biro kandi atabiro nigeranye kuko nari umugabo by'ukuri aboneka nk'umugabo w'igihunja mugabo atagira ubuzima icandikije nabwira Imana nti Mana nkura ko ubu buvyibushye ngabanya kuko nari narigeze gusaba umuntu amahera yo kujya yanyima kubera mvyibushye ngo umuntu ngufise inda ngo y'imvuka ngo ukagira ngo inda yahimbye ibiyeri ngo urashonje ngo urashonje nawe inzara ndi ngoda wera iyi nda ntanjya ziriyo ndashonje aranka kumpinja narasanze ko ari n'umubonye nasanze ku kazi aranka kumpinja yanyemeye irandevu zitatu zose anyimi imushusha ibujumbura mugabe ndashima Imana ntihagire umuntu ambeshera ngo ndiyemeje nishimye ndashima Imana yankuye mu buyoya ndashima Imana yankuye muri ubwo buzima bwo kugenda ndapfura no gucumbira ubwo ntarya no gusekura no kuyungurura ubwo ntarya nari ndibuka ko nigeze no kuja gukorera umuntu namaze guca ubwenge ndetse abana tuvukana sinza kare kacanze mama ndarimira umuntu kuva mu gitondo gushika saa 6 nibaza ngo bijya bijumbu vyo mu cihajya barima bavyita gusiza hariya ngo araza kubimpa ndabitahana ko mama niko yaratubwira ngo ugiye kurimira umuntu ngo araguha nari nubwira saa 6 kugeza hagenda guhemba abakozi yarafise ndamubwira nti nari nagomba ntahe sinza kugaruka ngo sawa genda aca tora ibijumbu bibiri ampa bibiri ngo nagiye mpetse umwana tuvukana ko mama vyari byamucanze papa yarapfuye nca ampa ibijumbu bibiri ngo kimwe ni gwawe ngo kimwe cy'uwo mwana mvukano heze urumva ko
nari naratesetse ku buryo bw'uko nifuza kurya ubutsima ubugari nkifuza kuyora imboga nkifuza kurya indya bikanga. Rero ibujumbura mu kurira nari ndavuga nti kuba ndi munini ataco bumara bunini butagiraho amahera ikibazo nivyo biba ari ikibazo bisanzwe. Sinibaza ko nacumuye ku Mana ko navuze ngabanye kuko nayo yavuze ngo hako ngira mubabare nk'ubu ngo nari gupfuma inda ngo nayantwaye wiyuranywa n'umunyota kandi yobo yaragororokeye Imana. Jewe rero nishuza kuba ndi munini nkabizira ko bambwira ko nabaye diregiteri n'amashuri nize, nkicuza ko bambwira ko navuye mu biro atayo nigeze, nkicuza ko bambwira ko nahombeje ibimangazini nishinze abagore, nahombeje nariye utwana ndi mu diregiteri atavyo nagize atavyo nabonye. Niho nacavuga nti omwe fume munguka Mana mbe mungererane babone ko vyanse ndeke kuguma nsaba ndivyibushe kandi baca bagira ngo ndahimvye. Nivyo rero vyabaye. Rero nagomba kuvuga ko iri jambo natanguye ryo muri mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 2:8 Imana niyikura umugorwa mu mukungugu ikamwicarikana n'abahambaye. Uno munsi urabona ko ndi kwiradiyo. Yego uyu munsi ndakora ibikorane ivyo n'ukuri wicarana ndamaze gukorana ibikorane by'Ibujumbura, Ingozi, Igitega iwacu, mu Ruyigi narakoze ibikorane, ku Moso narakoze ibikorane, Karusi narakoze ibikorane, biraje no kugurukana zindi ngurukana mumenye. No kuvuga aho hose mba ndiko ndavuga gukomera ko Imana. Mba ndiko kuko nabantumira bavuga bati inguvuga ukuntu uri umugabo ngana gutyo wariyivu wafyese umutoto ukiriwe ko n'ubundi mugabo wewe wapfuye wasekuye ubugaro utari burye nguvuga ukuntu abantu je nagiye no kuri muri NF gushinga intahe muri groupe biblique nimwe ko na Augustin Ligue Provisire ati none wewe mbanyeshu ni muraba umuntu Imana yakuye mu mwavu. Iki ni cigwa tubahaye murabe ko ntusuzugura umuntu akatarapfa ntagire ubugata. None pastor uno munsi turumvise inahe yawe iyo wavuye mu buzima buteye ubwoba bubabaje ariko no munsi uri umuntu yubashwe arongoye abantu bakomeye yego kandi bakomeye yego by'ukuri n'abakubona uno munsi barabona ko atanzara ufise oya jense shoje ko naje ufise uburyo wideplasa mu buryo bworoshe mbega nike cigwa abantu bokura mu buzima bw'iwawe mu ntaye y'ubuzima bw'iwawe tworangiriza ko wagiye abariko baradukurikirana. Ico jewe abantu bokurayo ubwa mbere nuko nagowe hamba nkamenya kagira ubwizigirwa. Abantu bose nakoreye nta numwe nyidogera. Naradandarije abantu mu mabutike, naradandarije abapenikoti, naradandarije abagenzi biwacu abo dusengera hamwe, narakoreye amataxivero abapenikoti, narakoresheje amataxivero y'abandi bantu babakizwa batara abapenikoti, narakoze ikiboyi ku bakatolika, narakoreye abantu mu mirima za Bururi za Giheta za Mwaro, ntawe mfatanya gato n'ivyo. Nari narumvise ko gukora kwironderera ibivuye mu maboko yawe bigira ikimazi kinini kuko indya ngo zikeya zitaryoshe z'umukene zitari mwinduru zisumba indya nziza z'umutunzi ziri mwinduru. Jewe rero imyaka yose nakoze taxivero nari mfise ico bita mu gifaransa principe nihaye. Navuga nti Mana ndiko ndakorera abandi ndagomba nani nzokoresha abantu. Mana ndiko ndakorera abandi nkwikinga ndagomba uzomikinga kiwanje. Narigeze gutera ikinga umuntu ararindukira cya ndasenga Imana ni wa mikinga nzohora nunguruza abantu. Imana yacirimpa umushikanganje w'intara hagati mu gihugu acarakura abatakisifero ngira warigeze kuvyumva ga Gitega bahagaze takisifero hajya narimwo jewe gusa sinagiye kugira greve nka babandi bo kuri burasere bagira greve bakamena amata n'imiduga n'amayasi je nari ngiri iwacu mu gihe tasare bwatonde ku kazi iryo kinga narigurisha cyandanaze butiki. Nukuvuga rero harabaye ubwizigirwa nibwo namabwira n'abana biwanje ndafise abana bakuze ndafise no mu myaka 18 nababwira ni mwaba ubuzima jewe nabayemwo icyantunze kitumye mugera aho mugeze ubu
n'ubwizigirwa nagize ku bantu ku buryo bw'uko abantu bandubikana amafaranga yashikana yose kandi ndayakeneye abantu barampaye akazi mu mafaranga mu ntahe nzoshinga harimo nuko nagiye kurangurira umuntu ibintu ngaho muri ville Igitega nkasanga umudandaza yashize amafaranga muri kese agaca sokoroka agaca mu kibaho catobotse akagwa mu biharage inyuma twege tuza kurangura umutima ati yorana nayo mafaranga ubundi ati ntukababaze mwe muyera ko je narahamagara byumva jewe ndi mu muhamagaro w'Imana rero nshadabwira hacaza undi muntu arabiyorana n'amafaranga nyabiharage ijwi rirambwira ati none wewe ko utabiyoye ukabunda biyoye ubona wungutse iki naho ico nunguka no kumubwiza ukuri ko yivye cyanda musanga hari karatekera ni wa mugabo subiza amafaranga yaje yakuye arajugumira yibaza ko ndi mwene imari kuko yarabona ko menga na genda key acara yasokora mu biharagara yasubiza haterera umukebuke cyandabwira nyamudamu ni mufaso iyi sanduku gushiramo amafaranga yatobotse kandi nari ndayakeneye ico ni kimana yampezagiriyeko abantu bose nakoreye utwo bampa natubyaza umusaruro mu kutubika neza no mu kutugwiza no mu kwemera kwiga ukuntu umuntu yotera imbere ariko pastor uno munsi namwe bw'abarongozi hari gihe mwigisha abantu cakira ronka ibintu ugadusanga no mu bana b'Imana basiga bafise itama rirenze umuntu agomba kuronka ibimurengeye ivyo atararonka abo bo bahanuriye jewe ndabahanura gukora kuko urumva naje ivyo nakumye mvuga ko ari gukora nararimiye abantu narakoreye abantu niyi saa turi kumwe ngaha ejo niwe ndakoresha abakozi mu mirimo no kuvuga abapastori banyumva n'abandi bakozi b'Imana banyumva bigisha abantu ngo cakira inzu cakira imfunguruzo najaya babimbariye bamvugishwa kuko baba bagomba kurondera inyungu zabo burya genda bita abasetsi ni bari muri wa mugwa abasetsi abapastori n'abandi bakozi b'Imana babwira abantu ngo cakira imigisha baba bagomba abantu bavuga ngo yego ndayifise kutwo ubusuma ibindi byose by'umunyanga nyanga kugira ngo nibabironka baronke ivyo nabo babazanira kuko yaje kuvuga ngo cakira imigisha acagaruka ngo uheje urosi imigisha uzocuka gushima Imana uyibwire ko yaguhaye kandi Imana ntibwirwa amajambo ihabwa ikintu ico kintu naco kijya umukozi w'Imana kuko umukozi w'Imana ari ivyo kurya byo mu rwa cy'Imana narabumvise ko bigisha je nta muntu no kwigisha gutyo umuntu yigisha ngo cakira ibintu udakoze banzu biruguye jewe ntubona abo bigahaza nta bapfubona nene ubona irisi bapfu ntubona ruha uraba irisi bapfu none ndiko ndakubesha je ndi umurimyi ruha ndaruha ngasatura inkwi mpora nigisha abagabo ko no gufasha umuryango bikenewe ngasatura inkwi nkarimisha abakozi nkavoma amazi uvunyene ngana ngafasha umuryango kugira ngo nigishe n'abana banje kuzokora kutarushe narye kuko niko basoko bavuze ngo kwanza sina basoko kurisha muri Imana udakora ntakagire ku Paulo yabwiye abantu imisoro yagomba kuvuga ubutumwa no kuvugishwa za shabara papa mugabo gukora ntibishoboke akirwa aracisha amahema nabo bari mu mwero mugabo aho kugira ngo bakore bikabagora bona no babwira yuko gushika ku bintu bwa mbere kigwa nize no kutihuta kugenda bukebuke hariho umurinzi yavuze ngo nzogera kuco yavuze nzogera naho yambwiye naje ndavuze amasezerano Imana yagiye hambarira mu bikorane mu masengesho menshi nayo yabonye ko naca nikora kuri rya sengesho ryo mwigunira kuri rya cyamo ryo mwigunira bari Imana ndashaka iki Imana ndashaka amahera kaza mbona nk'umpaye kiraka ari ati genda nyubakishize nk'ibi bintu nkagenda nkavyubakisha hama ndose ko akantu gacaguka ko ningero yanje naho mbagize nabi nk'umuntu akakubwira ati genda ukurikirane bino bikorwa hama wewe uzobikora kuraya naya turapatanye ikirenga ko ni kwawe genda ngurishize iki kintu uzonzaniraya ayataja munsi naya ikirenga ko ni kwawe wiro ntayarenze none ndose aka komisiyo bafite ngo na komisiyo muga si komisiyo leta yarabikuye ukavuga ikintu we nyene cyagusabye ijana mugabo urabona uraronse umuntu ashaka kuguha ijana 50 noneho ndanivye ndayarike cyane bo narigeze kubona n'umuntu anumwe kugura imoto ambwira ati genda ungurira imoto yaya arayampa ndagenda ndayigura ndayimushira arashimira amakandi akafaranga urumva cyo kuko mba mfise ico ngeneye nanditse buryo kiri nobwira abantu
nibandike ibintu bakeneye babisengere babibona uvuga uti mana ninaronka ibihumbi 100 nzoca nkora iki ninagikora hashikiriwe ikimana nzoca nkora niki bayita ni planification familiare canke ugaplanifiye imigambi ukamenya uti nzohera kuri iki nzokurikiza iki nzokurikiza iki nzokurikiza iki hari kindi kigwa nize mu Rwanda abantu bomenya nize no mu mahanga waragiye nagiye kwiga mu Rwanda muri 2018 mbaye pastor 2017 umwungere wacu wohe mukuru yaciye amahirwe yo kujana n'abandi 14 mu mashuri ya discipleship for development mu Rwanda akona kandi ndagasepe rero icyo sigitangaza kuja mu kindi gihugu hama ndiga ko kizira kurundanya ibintu muhira bidafise akamaro kandi vyo kugirira akamaro batwije ku mukenyezi yari afise imeza w'umupfakazi asharayigurisha ashatangura kuvandereza amazi ubu n'umu millionaire bamwita umugrosise w'amazi muri Amerika turi mu Rwanda mwishuri je nashitse ngurisha ibirato njashika ngurisha amakositime mwamwe shika ngurisha ibintu amatongo ubutongo nari maze kuzandagura bw'amajana 205 nunguka njangura irindi nunguka njangura irindi nunguka njangura irindi niko mbayeho numeruka kurya inzu yakasakebe nari nubatse genda yubaka naho bari ikinombora umuntu ayishinga ntaburi mu miliyoni nyunguki nivyo rero urumva jewe ndakora hama nkakorera abandi hama utwo narondeye katudandaza twungutse 1000 nkaca ndihidari mba narariye muri banki nunga hirya gatoya hariho ibanki yitwa nduzeye microfinance dukuze microfinance nari yiyemo ni deni nararirishe ndiyitongo nari yiparasera nari narashese ndalihideni bavyita kurikida hanyuma nongera ndakora kandi kagambi jembayeho ro mu bwo gukora nakoresa amabavu umupastor avuga ngo nirirwa nisonzeshe je ndisonzeshe je ndasenga nkisonzeshe mvuga ngakora urapanga program umwanya kwisonzesha umwanya gukora umwanya gusenga umwanya gukora umwanya w'ivyimana n'umwanya kw'Imana zotubaza ukuntu twakoresheje umwanya Pastor murakoze tubashimire cyane rero Imana yaha icyubahiro dusanga idini idasanzwe twubatse irakomeye Imana irushitse kubagira neza mwese amen bakunze bacu Imana bahezagire cyane abakameramani barushe yari idasanzwe tubashimire cyane Imana bahezagire namwe Imana bahezagire